ikibazo babagiye kivuga yuko aho Rwagasore avuye kwiga mu Rukeya Kiyazi nibaza ko inyishu yari Kanyinya umutumba na zone ni Kanyinya intara na komine n'intara ni Kirundo. Rero ubu iyo shuri yarahindutse bayitse lycée Sainte Famille lycée Sainte Famille do Kirundo. Tukibagiye ko na Musenyeri yarigeze kumukiza kenshi muga twovuga rimwe aho yarari mu gihugu ca Tanzania barahamutegerera umva babimenye baramutegera ngo baze kumwica. Rwagasore rero yaje gusubiza ijambo abo bashinga ntahe bakubitwa ibimoko bimeze gutyo. Umva independence twari tuyikene kandi vyihuta kuko nta mushinga ntahe wo gukubitirwa imbere y'umugore ngo ejo ngo agire ica abwiye abana abwiye n'umukenyezi. Tuzirikana uwo muntu bita Nirikana Renarud. Ndavuga uyu wundi twoshimira twiga abarundi kandi yabaye umuvyeyi w'abarundi akongera akaba umuvyeyi wa Rwagasore niwo bita mwarimu Kambarage Julius Nyerere. Tubaramutse bakunze ikiyago cha West TV amuhereye hose nirahiro yiriho yambona nkuko heruka kubikora twaravuze ubuzima bwa Rwagasore muri rusange twaravuze ubuzima mu kibano turavuga ubuzima bya politiki turavuga ubuzima no mu butungane. Uno munsi naho tugiye kuvuga ibijanye n'ifungwa ya Rwagasore n'ingene yarondeye independence. Turi naho batumira nyene twari kubwa mbere ndahera ngaho uburyo bwanje turi kumwe na Yego ngo bisanzwe misi yose ni Yohani niyo mwongere. Yego nkaba nanje ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi nkaba niga igisata c'indimi n'imigenzo y'abanyafrika nkaba nezero no kongera kuba nagarutse muri studio ya Ikiyago cha Wose TV nkunda n'abarundi kandi nkaba ndabaramukije tugira amahoro. Yego reka twongere tuguye ikaze kandi murakoze cyane. Reka turamutse kandi n'umwige n'umwe tumuhana ikaze. Yego ni Erarimyeri Teteka ugira kandi imbere ya kamera Ikiyago cha Wose TV. Histoire ni yindi nyene n'ubuzima bwa Rwagasore n'ingene twarose independence. Nanje nkuko abandi bivuze ku izina nitwa Martin Habimana. Nkaba nkuko nabivuze ndi umukozi wa leta nkaba ngarutse ku Kiyago cha Wose TV. Ikiyago ni cya kindi nyene ku buzima bwa Rwagasore afunzwe. Yego reka tubere ngaho kwaja wo tubwira neza na neza ngene Rwagasore yashoboye gufunga. Yego murakoze cyane. Novuga ifungwa ya Rwagasore ntabwiye neza intango y'imigambwe myinshi cyane mu 1960. 1960 cyari giringo cyo gushyiraho imigambwe myinshi niho abazungu biyumvira ukuntu boshyiraho imigambwe baca barazana kubera ko icyo kiringwa mu Burundi ntibari bamenyereye guhurira hamwe ngo basome ibitabo cyangwa ngo baje hamwe bakine ibibugu na cyangwa ngo baje hamwe basorora inzoga. No rero mu 1960 abazungu bashyiraho imigambwe myinshi barekora imigambwe myinshi na cyane cyane ibashyigikiye. Kidumbire 1960 niho abazungu baca batangura kugirane kushyiraho ikintu bita bise cercle. Ikintu bise cercle cyari ikintu cyo kuja hamwe kugira ngo abanyagihugu cyangwa abarundi bose baje hamwe bahurire hamwe bagura inzoga basangire hamwe batangure kuza baraganira ibijyanye na politiki. Rero icyo gihe novuga ko basizeho cercle zibiri ariho cercle yitiriwe Pio 12 ana cercle yitiriwe umwami Mwambutsa wa kane. Yego iyo izo nizo cercle zibiri basizeho kugira ngo baze baravuga ibya politiki bakishije mu gusoma ibitabo hamwe no mu guhurira hamwe mu kuza barasoborora banywa inzoga kugira ngo bashobore gutanguza neza ibiganiro nyezina bya politiki. Rero ifungwa rya Rwagasore nko mwarimo bivuze ryaturutse kuri iyo migambwe myinshi kubera ko ababirigi batashaka kuva mu gihugu cyacu bashaka kuguma bari ngaha. None rero muti byagenze gute? Itariki 27 z'ukwezi kw'icumi niho hasohoka itegeko rimenyesha Rwagasore ko bamuhagaritse. Niho mu kwezi kw'icumi na rimwe baca bamutwara mu ntuzenye mu gasho k'ibururi ko bari bagiye ntibabyita kumupfunga ahubwo babyita kugirane kumukurikiraniraho. Mugabo karagashe kuko
icyo gihe ntiyidegembya, yari ahantu yugaraniwe, niyagombye kurya abashikiwe cyangwa abagenzi nibo bagenda i Bururi bagiye kumurondera ibyo afungura. Rero icyo gihe niho abazungu mu Kirundi baraciye umugani bati aho akayabo katari imbeba zirira ku meza. Ibyo byose babigira kubera ko se w'umuganwa Rudoviko Rwagasore ntiyari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, yagiye mu Bubiligi agiye kwivuza. Niho rero basohora iyo ngingo yo gufata umuganwa Rudoviko Rwagasore bakamujyana mu ibohero ryari mu ntara ya Bururi. None muti byagenze gute kugira ngo rero afungwe? Kugira ngo afungwe abazungu bamwagirije ibintu bishika kuri 5. None ivyo bintu 5 byo nibi. Ivyo bintu 5, icya mbere cyari uko bavuga yuko umuganwa Rudoviko Rwagasore akoresha amafaranga mu kugira mu kwiyamamaza, bakamubashira yuko hagiye mu banyagihugu babwira imigambi yiwe aca bahaye amafaranga. Icya kabiri byari biganiro umuganwa Rudoviko Rwagasore yarafitanye n'umwami mu Rwanda bita Kigeli, hamwe n'uwe karaharanira nayo kwikukira mu gihugu kibanyi cya Kongo bita Patrice Lumumba, hamwe na Kashamuni, uwo yari umufasha mu ntara ya Kivu. Iki ni cya gatatu cyari uko yari yagiye mu gihugu cya Tanzania y'ubu, agiye kugenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'Icyenda mu 1960, agiye kubaza wari warondereye ntayo kwikukira igihugu cya Tanzania ukuntu yoba yarabigenjeje. Nawe si uwundi musango muzi n'uwo bita Julius Kambarage Nyerere, yarondereye ntayo kwikukira igihugu cya Tanzania. Rero ibyo byose byarabashavuza kuko yaragiye na cyane agiye kurondera imigenderanire kugira ngo yumve ukuntu nawe yobigenza ashobore gushikana igihugu cyacu cy'u Burundi ko ntayo kwikukira. Ikindi cyagiye gushavuza abazungu nuko muri urwo rugendo umuganwa Rudoviko Rwagasore yagize yajazanye icyo bita inyandiko zitagira imikono, azikwiragiza Burundi bwose kugira abanyagihugu yuko bomera amagabo, hageze yuko baca ubwenge bakereka yuko umukoroni hageze ko abaviraho bagasigara baritunganiriza Burundi babushyira ku murongo ngo byari babyifuza cyangwa umuganwa Rudoviko Rwagasore yabyifuza. Niho rero icyo gihe abanyagihugu baca bagumuka batangura kubona ibyo karabahanura ari byo, baca batangura kujya mu ntuzenye mu mabarabara berekana babwira babiri yuko batabakeneye bogenda iwabo, bakabona kunabo kusizikana igihugu cyabo bakacitunganiriza. Niho rero nyakubahwa Andrea Muhigwa yaca yumva yuko muramuwe Rwagasore, kuko Andrea Muhigwa yari umukwe w'umwami Mwambutsa akongera akaba muramu wa Rwagasore. Niho yumva yuko muramuwe umuganwa Rudoviko Rwagasore yapfunzwe, bamufungiye i Bururi, ariyumvira ukuntu yoba yari yobigenza kugira ngo ashobore kumukuzayo. Aca ariyumvira nk'uko Rwagasore yabibaremye mwabwe ko hageze kuba amagabo babashinga ntahe bategerezwa guharanira inyungu z'u Burundi, avuga nti nk'uko yabituremyemo ubu harageze ko tuva hasi hagurukire igihugu cyacu n'abarundi bose mu kubakingira. Niho yaca avuga ati rero yumvira ukuntu yobigenza, aca arafata ingingo yo guhitana abashinga ntahe kugira ngo yandike urwandiko hanyuma rubahe barusinye. Rero mwa bashinga ntahe navuga ko yarondeye nk'uwitwa Tadese Ngirumunsi, arondera n'ubwo Andrea, ararondera n'abandi, yongera arondera n'ababiri kuko n'ababiri bose ntibari babi, hari ababiri bakunda umwami bakongera bagakunda n'umuganwa. Niho rero basinye urwo rwandiko bakarusinya, bagiye kurusinya baca barushira umwami. Rero amaze kurushira umwami, amaze kubona uwo mwami, amaze kurubona, niho yaca afata ingingo yuko nawe avuga ati ibyo ntibibaho, mbone uwo bita Andrea Muhigwa nawe mwamushikanye i Bururi yahambije uwo bita umuganwa Rudoviko Rwagasore nawe afungwe. Niho rero ariko icyo gihe umusekreteri wiwe wo bita Paul Haruwa yaca yibira akabanga, yari babandi batadese Ngirumunsi, arababwira ati yamara bimeze uku nuku uwo bita Andrea Muhigwa nawe ubu nyine bagira aje kumufunga. Niho baca yahanuza rero Andrea Muhigwa agahanuza abagenzi biwe, arababwira ati yamara bimeze uku nuku nabo baca bafata ingingo yo kumuhingurisha bamujyana i Bukavu, hanyuma bamubwira ngo niyo Rwagasore bamurekura azocaza.
ariko acarahungira rero aho bita ibukavu ngaho mu gihugu kibanyi cya Kongo. Baratinda rero n'umwami aratinda arabimenya iyo yari ari mu Buswizi aravuga ati jewe yamara nimba mutoshima kundekura umwana wanje ko nagiye mugaca musigara muramufunga mumuziza ubusa nanje kuva uyu munsi singaruka mu gihugu cyanyu ubu sinzogaruka mutamuye kumurekura. Niho Jean Paul Haruwa yabona yuko byose byabigiye kumwankira nyene byamuyangaranye aratinda aremera arashyira abagabo bashyize naho umwami ashyize ararekura umuganwa wa Rudoviko Rwagasore. Murakoze uko niko yashoboye kurekurwa. Murakoze. Ego murakoze na mama era mubo nabo gayaje kunganira kw'ivyo yarapfutse. Si byinshi nongera ko mugabo kiriho cyo Rwagasore yarafunzwe mugabo yafungiwe mu nzu y'ubwami Burundi. Mugabo naho hari mu nzu y'ubwami yafungiwe yarafashwe nabi ntiyarafashwe nk'umwana w'umwami. Ni naho ngira ngo ishavu rya se we ryavuye akavuga yuko mu gihugu atahagaruka. Ni naho rero vyatumye ababirigi bagira ubwoba kubera ko mu masezerano yawo ni bobo harimo kuza ego bagiranira n'amasezerano nawo yo kuza gukoloniza ibihugu byo muri Afrika, harimo kuza gufasha ibihugu gutera imbere mugani harimo kuza kubitoteza naho babikoze. Rero baciye bagira ubwoba bwo kugira ngo bafungure Rwagasore kugira ngo basi ntibabe aribo bari mu gihugu kandi igihugu tutagira umwami. Kubera ko mwambutse bamaze kuvuga ati singaruka mu gihe mutafunguriye umwana, nkuko yaravuze ati igihugu ndakibahebera mbere namwe muzovyisigurira muri yone. Turibuka ko naho yarafungiwe yarafashwe nabi nta kintu kimwe cyo kujya bamushira. Kandi dusanga umugore wiwe ariwe yagendayo aho hantu yarafungiwe akamara igihe dufata akamarayo nk'indwi amutegurira ibyo gufungura amukuburira ahantu yaraba kubera ko yarafashwe nabi. Hanyuma yavayo kubera ko urumva yarafise umugore nawe yarafise urugo kandi muri ivyo bihinkeka ko umugore we yarameze nabi kubera ko umugore we babanye imyaka 2 kandi muri iyo myaka 2 yaramaze kuvyara abana 2. Rero yaragendayo indwi imwe hanyuma indi ndwi imwe hakagendayo mushikiwe bagakurakuranwa kugeza afungurwa. Mugabo mu bisanzwe ivyaha yagizwe ntago vyari byo hanyuma ko yabikoze, ahubwo yari wa muntu afise ijambo abwira abarundi n'abarundi bakumva ko iryo jambo avuze ari iry'ihumure. Niyo mpamvu abarundi bamwishimira. Mugabo rero kumufunga nuko bo babona wewe yavuze hanyuma nabo bakagaruka bakavuga bobo baba bameze nkaho mvuge ngo ivyo bakoze abarundi batavyumvise biciri mu gutwi bigasurukanira mu kundi. Rero bo bagatekereza ko bamufunze Rwagasore akaba afunzwe, bo bari bazi ko bashobora nko kumufunga ngero nk'ubuziraherezo hanyuma ivyumviro vyabo ari byo bibanza bigakomera mu barundi. Tugiye mu tungane ibintu Rwagasore bamufungiye byarifise aho bishingiye. Murakoze. Nkuko abandi bagiye bavuga yuko bitari bifashe. Mugabo ukuntu ubutungane bumeze iyo bagufunze ntibishoka wagirwa n'icyaha, habanza kubaho amatohoza. Urabona rero amatohoza ntabwo yabaye, baramutwaye mu gasho arafungwa. Kandi ikindi tuwamenya ngaho nuko atafunzwe wenyene, yafunganywe n'abadasigana batari bake bari kumwe nawe. Hanyuma rero nico gituma n'amatora ya mbere yabaye yo mu makomine barayatsinzwe kubera ko ntibigeze baronka umwanya wo kuja kwiyamamaza. Ako kantu nashatse ndagakomoze ko hariho Muhigwandre nawe kandi kantu yavuze. Rwagasore amaze gufungwa kuri Muhigwandre akabona muramu we ukuntu bigenze, kandi urumva ko Muhigwandre nawe yava mu nda y'abami kuko ubundi yasanzwe ari umukwe w'umwami, nawe ari umuntu atinyitse. Akabona kuntu muramu we yafunzwe, yateguye ubwo rwandiko nkuko yabivuze, azana abashinga ntahe bararusinyako nkuko yagiye abivuga. Hanyuma icagiye kuba wewe umuzungu yarashavuye, ukuntu yavuze ntabwo yari bandikiye Haruwa, baramubwira bati umviriza Haruwa, rekura uwo muntu wafunze kubera ko ibyo wakoze ntibikorwa ntacu uri kuramuhora ubusa, uri kuramurenganya. Avyumve rero Haruwa arashavura cyane, ngiye kurabwa ngo umushatsi w'umuzungu warashinze, bavuga ko yari yashavuye cyane.
ari kuko bwira secrétaire général ati umviriza ico ukora nuko Andre Muhigwa nawe yisanga ari hehe ibururi nawe afunzwe mugabo rero ujya bavuga mu kirundi ngo ntawankona bose niho havuyemo umuntu amuburira nkuko yabivuze amaze kumuburira secrétaire nyene waruwa niwe yamuburiye hanyuma acahungira muri Kongo mugabo nkuko yagiye abivuga rero mu nyuma yaragarutse kuko Rwagasore yararekuwe niko rero Rwagasore kuca yitwara akavuga duti twega amatora ntituyanse yabaye mugabo yabaye twega ntitwigeze turonka akanya ko kwiyamamaza ni muduha akanya rero natwe twiyamamaze hanyuma babaha ako kanya ko kwiyamamaza ni uko kubona gutsinda amatora yego nta mu kiganiro cyambere twavuze yuko batigeze baronka baratsinzwe hari impamvu zimwe twagiye dutanga niyo nayo ni impamvu yindi twongeye ko yatumye batsinda yuko batari barosa akanya ko kwiyamamaza kuko indongozi yabo yari ifunzwe uwo bari barasize imbere mu matora yari afunzwe murakoze cyane yego sinzi ko hari ikindi wongeramo yego murakoze cyane ni ukuvuga iyo turiko turakora ibiganiro nk'ibi tutegerezwa kuza turabwira abanyagihugu amatariki amwe canke ibintu bimwe bimwe batari basanzwe bazi yego novuga nk'uko rugendo Rwagasore yagize muri Tanzania ko yagiye ajyanye n'ubundi muramo wita Leo Ndenzako yongera ajyanwa n'uwo bita Apollinaire Siniremera abo rero nka Apollinaire Siniremera no mu byatuma ababirigi bumva inzigo yahora ari umuntu uzenye umunyamabanga w'ababirigi mu gisagara cyacu cya Bujumbura ino mugabo bamaze kumva ibintu zenye ibyumviro bya Rwagasore yatinze aravuga abona yuko umubirigi kweri yuko nayo karabacura rufuni na buhoro atari byiza aratinda arashikiriza amabanga urumva gushikiriza amabanga muri ibyo bihe ko byasaba umuntu w'umushinga ntaye rero nicyo gituma Rwagasore yaciye ahitana abashinga ntaye bamuherekeza kurondera kuntu nabo bose bagushika kwihangira iyo kuyobuza yo gushika ku ntuze kukwikukira ko Burundi ikindi naco no genda ntavuze ni tariki Rwagasore yoba yarekuwe ko yarekuwe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 mu 1960 murakoze murakoze cyane namwe Jean ariko nashaka kumenya igihe Rwagasore yarahari igihe yafunguwe yoba yarazi ni buri avuga ati cyo tuzokwikukira mu misi nini murakoze cyane Rwagasore nkuko mu kiganiro cya mbere baguma biyumve yabivuze Rwagasore yarategekanya amezi akavuga ati jewe nshaka amezi hagati y'amezi 5 7 cyangwa 8 yo kwikukira mugabe ivyo yagiye kubivuga abivanye n'inyishu yagiye araronka mu manama yagiye aragirana n'ababirigi n'amanama yagiye aragirana yego ivyo nibaza ko yabivuze twe tumaze kugira muri 1961 amatora yavuga ngo y'umushikiranganje wa mbere yari amaze ko yabivuze agacavuga hari mu mezi yo mu kwicumi mu 1961 niho bamubaza nti none ugiye kuraba kubera ko ijya nama yawe ni yo gusaba kwikukira ko Burundi yari yaramaze kuba rero niho baza bamubaza ati none ubona Burundi buzokwikukira ryari akavuga ati nko mu mezi 5 7 canke 8 bitwihuta ariko turagira ngo ibintu tubishire ku murongo n'iterambere dushakira abarundi baribone kandi vyihuse murakoze cyane ari cyo no ushikiriza ko ngaho aho nyene twibuke ko burya intaye yo kwikukira Rwagasore yagiye yayironse abamwishe bamuziza ko mwibuke ko PDC ubwa mbere bo bari bafise iciyumviro yuko bashigikiye ko tuzokwikukira haheze imyaka 30 bavyumva mugabo Rwagasore akavuga ati no ntibishoboka kwikukira n'ubu nyene ati none vyagenze gute nkuko babajije ikibazo nuvuga Rwagasore yavuye Igitega iwawe yarasanzwe aba aramanuka mu gisagara ca Bujumbura turuke ko hari abashinga amateka aragenda arabibumvisha ko igihe cyo kwikukira kuko ja yabitubwiye avuga ati burya muri Afrika ikintu ca mbere cyari ceze
hari heze ama independence kwikukira mu bihugu byose niyo nkuru yari ihari mu kiganiro ca mbere twaravuze yuko ibihugu byatangwe kwikukira ari mu Bugande hakabamwo Kongo hakabamwo Tanzania yatubwiye ati burya mu byatumye banamufunga nuko yari yagiye muri Tanzania kubaza ati mbe vyagenze gute rero urumva rero bamaze kumfungura rero niko kuvuga ati rero hageze araza rero aravyumvisha abashinga ntahe aravyumvisha abadasigana avuga ati none mubona vyogenda gute tugende tubwire haruwa adusinyire ko independence igiziki tuyironse hanyuma murabona ko yavuno mu ijambo giwe arabivuga ati mwaratureze muratwama hafi uravyumva nuko independence haruwa nta wundi bushobozi yaragifise yaremeye arasinya mugabo bitavuye ku mutima mubona ko yavuye anagira iki anabizira yego nico nashaka kubwirako sawa reka tugaruka nyene kwa gasore yararondeye independence nabona baramufashije murakoze cyane kuri ako kanya mutwaye kwa gasore nkuko nabivuze imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana 960 zayo myaka yuko abanyafrika benshi na cyane cyane muri bihugu byacu nyene twegereyemo byari ibihugu byasinzikaye cyane bisinzikaye murazi ko intwaro ya gikoroni na cyane cyane intwaro y'ababirigi yari intwaro itandukanye n'abandi n'izindi ntwaro kuko na cyane cyane nk'ababirigi kwari kurondera inyungu zabo muravyibuka yuko abarundi bava ngaha anye mu gihugu cyacu cy'u Burundi bagiye kuranga ahantu bita Imanamba bakagenda Imanamba mu Buganda bagiye kurondera amafaranga y'ikoni ariko tuko turumviza nk'ibihugu bagenda n'amahoro byarongowe n'abongereza byari bihugu bimeze neza akaruru muri Tanzania naho wumva cikukiye kare ibyo bihugu by'Ubuganda n'ibindi byari bihugu abanyagihugu babigisha iterambere ugakora hanyuma bakagukatira ukora bakongera bakaguhemba rero nko mu gihugu cya Tanzania no mu Buganda ibihugu byagiye byatwagwa n'abazungu b'abongereza byari bihugu umunyagihugu bambwirizwa kumwigisha iterambere hanyuma agakora bagacamuhemba ariko byari bitandukanye ngaho i Burundi twebwe i Burundi warakora ugacuhembwa n'inkoni ugahembwa ibimoko urumva rero ibyo byose rero ni nacyo gituma uzubona ibihugu byakoronijwe n'abazungu b'abongereza cyangwa ibihugu bivuga icyongereza nibyo bihugu byatangwe kwikukira imbere y'ibihugu byacu y'ibihugu byakoronijwe n'ababirigi kuko ibyo bihugu by'abongereza bya bihugu birondera gushyira imbere neza abanyagihugu bose kubigisha dikora ibi mushike kwiki niki rero 1960 yari imyaka yuko ibihugu byinshi byikukira ndavuga rero kwa gasore nawe icyo gihe cy'igihumbi kimwe na 1960 niho yatangura icyo bita urugamba rwo kurondera ntayo kwikukira akagenda arazaraca mu bihugu byose agenda atembera mu bihugu byose aganira n'abakuru b'ibyo bihugu bamaze kwikukira cyangwa n'ibyo bihugu banashaka byaba biko birakoroniza ibindi bihugu mugabo bidafise inabi y'ibindi bihugu akabaza ati twoshika kuvyogenda gute kugira ngo dushobore kuronka natwe twikura abana rero iyo myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 960 yari afise abantu batatu bajana hariho muramu wo bita Andrea Muhigwa akajana n'uwo bita Hajayandi Rafael akongera akajana n'uwo bita Mubirigi Christophe abo nibo bantu batatu bamuherekeza imisi yose yagiye nyimba agiye ngaho mu kindi gihugu kanaka cyangwa ahandi nibo bamuja imbere cyangwa bamuja hafi bakamubajanye bagenda guhanuza rero ukuntu vyogerane ukuntu natwe twoshobora kwikukira yego uko abo nibo batatu ba mbere bashoboye kumuherekeza kugira ngo ashobore kurondera inka yo kwikukira abo nibo no kuvuga basoma mbike biwe bari bazi iby'iwiwe bakongera bakamenya n'ibyo Burundi uko baguma bajana murakoze turiko turavuga ku kuntu independence yabonetse umva hagomba kubaho ko Rwagasore agomba gukora ingendo mbere mu kiganiro cya mbere twaravuze ko Rwagasore ari ku ishuri mu Bubiligi kuvuga ngo yaraganira n'abandi banasanze ku ishuri hariya mu Bubiligi turavuga nko kuri Université d'Anvers mu Bubiligi no kuri Université de Louvre aho yahuriyeho n'aba Julius Nyerere aba Patrice Lumumba wo mu Rwanda n'abandi
bazanye independence mu bindi bihugu Uganda n'ahandi kuvuga ngo yaraganira nabo akumva ukuntu bo independence zabo zabonetse kumva bon akiri hariya kwiga hanze ni kuvuga mu bindi bihugu independence ntizari bwaboneke mugabo urumva yaraganira n'abandi bana bakumva ko bobo basi no mu bihugu byabo naho bo bari bakolonijwe n'abongereza yama agira abagenzi vuge ngo b'umutima babagenzi batamuvaho babagenzi vuge ngo batamugenzi kugira ngo bagende bumva ivyo avugana n'abandi bantu ndene bari kugira babiri umva yabyegira abarundi b'umutima baba abarundi nabone bakeneye iterambere baba abarundi nabone bakeneye kwikukira mu gihugu ego jewe icyo nongera ko ngaho hari ikintu nshaka gukomoza ko yavuze ku bihugu byagiye bikolonizwa n'abongereza ego ko ari bihugu uravye n'ibihugu biteye imbere kubera ko abongereza ntibigeze bagira agatima kabi nk'agatima ababirigi bari bafise mwibuke ababirigi agatima baje agatima kambere bagakuye agatima kambere kabaye ko kuzana akamacakubiri mu bantu mwibuke mu gutangura ikiganiro yavuze ati imigambwe myinshi yarabayeho umingo mu 1960 igihe imigambwe yavuga ko yatanguye kubaho umingo babirigi kutuzanira imigambwe gwari urukundo badukunda nta rukundo na rumwe bari bafise badukunda ahubwo ko ari uburyo bw'uko haba imigambwe myinshi hakaba kandi mw'iyo migambwe imwe bakayiha amafaranga kugira ngo ducanemwo ntidushobore kuronka inguvu ngo dushike ku iterambere cari ico kintu hanyuma rero batumaze gushegeshwa n'ubwo butegetsi bubi bw'ababirigi ukuntu bariko baraducanishamwo tujyana kubera twari dufise ibihugu bibiri vyo turera kugira ngo dushobore kuba abantu twashobora guhitamwo ico dushaka ubwa mbere bwari ububirigi canke ubwongereza niko rero hagezeho igihe rero baza kubaza ati none mwe ko muvuga ngo ababirigi ntimubakeneye tubahe abongereza harundi mutuhabongereza kandi mubona ababirigi aho batugejeje n'ikimoko aho batugeze abongereza bari mu duha batwongereza ikimoko oya abongereza ntabo dushaka turarase ayo mahigwe yo kuronka abongereza abari bo baturera aho tworezwe niki nabongereza bumva ko arabongereza atarabongereza yego karako kantu nashaka kongera sinzi ko ari kuvuga kukijanye n'ivyo nukuri numva umengo biratahuretse kiretse gusa ko twotera dusimbiza ubundi bwo numva umengo birasa n'ibitahuretse yego ivyo bavuze nukuri namwe bwo muravyibonera na cyane cyane nk'ubu abo bongereza data wanje ababirigi batuvugiye nabi ko bo tuvugiye abongereza bashabaza ngo mukeneye abongereza ni ukuvuga baduhenze yuko ni ukuvuga ngo tugende twagwe n'ababirigi bace bazana n'abandi babandanye batugirira bya bindi ababirigi bariko batubwira nuvuga babigwize na kabiri bo twe abarundi twe dufite urusha kuvuga ati twe tugomba dutwagwe n'abongereza abongereza ni bazodutwara mugabo ababirigi nabo baca barahenda umwami kubera ko yarakiri muto cyane ati mbega mwami w'u Burundi ushaka kubandanya twagwa n'ababirigi cyangwa ushaka bazane n'abongereza ni ukuvuga bya bimoko nyimba twakubita 8 ni 16 umwami ati yo ati nta bongereza dukeneye bo namwebwe niyo mutugejeje turagowe ati mugoma mushire ko abandi baze kongereza tumwe babiri ceba 16 reka tugumane mwebwe basi muzoze madukubita ibyo bita 8 byo basi nimushiye ku bindi 8 reko murakoze cyane yego amaja sinzi kintu yoshirako cyakaruka yego murakoze ikintu novuga ni ikintu kijanye rero n'ukuntu Rwagasore ukuntu rero yarondeye intayo yo kwikukira ko y'u Burundi n'abamufashije mu kivyo byagenze gute none kurondera intayo yo kwikukira n'umugabo umwe ibyo akagwanya ababirigi na PDC imigambwe 10 n'ingahe 13 byo bimeze gute rero nkuko twabivuze mu ngano cyaheruka Rwagasore yari afite abarundi muri rusange bamukunda
rero mu Burundi hariho imigwi ibiri. Iyo migwi ibiri bamwe basaba kwikukira vuba, abandi bagasaba kwikukira inyuma y'imyaka 30. Nuvuga twebwe abarundi, nuvuga iyo akatsinda uwo mugwi wa kabiri twari kwikukiye mu 1990. Nuvuga nta myaka muca mwumva imyaka twaciye kwikukira. Mugabo gwa gasore n'abandi bamwemera yindi migambwe mikeyi, imengo yari migambwe ibiri imushigikiye. Nabo bavuga ati twebwe dusaba ukwikukira vuba. Rero acabizo mpari ibintu by'ivururu biranka rero ko ashaka kuvyumva bose bavyumve ko ngati twemeye kwikukira vuba, cyangwa twemeye kwikukira mu yindi myaka 30 zose. Niho rero baca bafata oni yaca yumvira ukuntu byogenda. Bavuga ati none kugira ngo bifate isura nziza byogenda gute. Niho oni yaca isaba yuko bogira inama. Bagira inama bagire nte bahurire mu Bubirigi. Niho bagenda mu Bubirigi bafata ingingo yo kuja mu Bubirigi aho bita mu nzu y'i Bruxelles yitiriwe ngo Place. Baravuga ati niyo tuzogirira inama, ariko muri ico gihe babanje kurungika abantu abagabo 17 n'abashingantahe. Murazi ko Uburundi bugirwa n'umwami, abagabo n'abashingantahe hamwe n'abanyagihugu muri rusange. Niho bafata rengingo yo kurungika abagabo 17 n'abashingantahe babunyoye bagenda mu gihugu c'Ububirigi. Kandi twibuke yuko iyo nama yabaye bwa mbere n'umwami Mwambutsa Bangicenga, nawe nyene yarasanzwe ayirimwe. Rero ico gihe imigambwe yose yararungika abayiserukira. Novuga nko umugambwe waserukiye umugambwe Inozenye wa Iprona yari uwo bita Andrea Muhigwa. Ubundi yari yaserukiye umugambwe wa PDC n'abamuyoboka yari uwo bita Ntuzenye Yozefu Birori. Abo nibo bari basigaye guserukira iyo migambwe yabo. Rero bagenda mu gihugu c'Ububirigi bariga ukuntu vyogenda, bariga n'ubundi agoma yabiri zamvururu ati twebwe dushigiye kwikukira vuba kwa gasore n'abiwe. Aba PDC nabo bashigikiye ati twe dukeneye intaye kwikukira inyuma y'imyaka 30. kubera wowo ndashaka kwaza haguye mpamvu ni kuri ka police bashaka kumenya. Urumva aba PDC mbere twavuze mu kiganiro caheruka, aba PDC bari bacuditse n'ababirigi. Uvuga bacuditse n'ababirigi ni kuvuga bobo nabone barabona ko independence y'u Burundi kenewe. Mugabo turazi ko gwa gasore yarakeneye independence y'u Burundi vuba kugira ngo umurundi niba ari hahandi yarimye nk'utuntu twiwe, hanyuma babiri bakavuga ati zana uwe nyene ashobore kudushira ku isoko, hanyuma aronka amafaranga ashobore gukoresha amafaranga y'ivyo yakoreye. Mugabo rero impamvu abarundi bari nyuma ya PDC ivyumviro vyabo bo baravuga ko independence nayo nyuma y'imyaka 30 kuri bo ntaco bitwaye. Mugabo ni kubera ko ivyo vyumviro bashira imbere suko vyari vyawo bwite, ahubwo hari ababirigi babari inyuma babaha ivyiyumviro akaba nivyo bavuga. Ariko nibaze ko babibona nk'inyungu nabo nyine inyungu babibonamwo nuko bobo ntago bari bagifise ngo ikibazo c'amafaranga. Oya abarundi kuva kera mvuga ngo gatima ho gukunda amafaranga kamyeho, kuvuga ababirigi babahereza amafaranga, babahereza buri kimwe cyose bakeneye. Endene rero umuntu we amaze kubona afise ibintu vyose akeneye, ni kuvuga sigara abona na mugenzi wakamura bakabona ko omenga vyafise nawe ne nivyafise. Mubone ho gituma bavuga ati twebwe nawe nyuma y'imyaka 30 twe tubayeho neza nta ngorane. Niba baciye bakora mu bakubitwa ikimoko wowe gomba kubitwupfe birakorera. Niyo mpamvu bo bavuga ati nyuma y'imyaka 30 ni bon. Mugabo gwa gasore yarari ku ruhande rw'abarundi benshi babayeho nabi kubw'ababirigi. Niyo mpamvu yavuga ati ni vuba kandi birashoboka. Nje ngaho nyene ni kucimviro, turi kucimviro kimwe, ariko hari akantu nashaka gukomoza ko ngaho nuko ubwa mbere abo bantu bari bacuditse n'abazungu. Ubwa mbere mwibuke ko ubwa mbere tutararonka independence burya nta musoda w'u Burundi yabaho. Ababirigi nibo barabasoda, nibo barafise inkoho. Nta mwami, umwami yabari ngaho gusa nk'igishusho. Nta mwami yavuga ngo aratoye ngo aratoye umutware runaka. Abazungu vyose nibo babikora, ababirigi nibo babikora. Nibo bagena abantu bakagena abatware. Rero bagena abatware bazokumva ivyiyumviro vyabo. Mwumvise ko bavuze yuko barabahana amafaranga mu kunyanyagiza amafaranga, bimwe bagiriza gwa gasore mu kumufunga, ahubwo nibo babikora.
bakaca bavyagiriza kwa Gasore. Rero iyo nama nkuko yagiye ayivuga bamaze urumva hari bamwe bavuga bati ubwa mbere kintu twe tubaze gukenera ababirigi bo ushobore bakeneye nabo bantu bari babashigikiye bavuga bati tubanze tuzane demokrasi mu Burundi, abantu tubanze tubigishe ukuntu bazotunganya ivyabo vy'intwaro mu myaka 30 tuzoba twabishitseko. Independence nayo izociza mu nyuma twamaze kuzana demokrasi, intwaro nibo bazitwara tuko turabarera cakindi bavuze turiko turabarera tuko turagira iki mugabo intwaro demokrasi abari yibanza kuza mugabo nuzegwa Gasore nawe akavuga ati oya independence demokrasi izobiraza mugabo tubanze tugira iki twikukire twitunganiriza ivyacu bobo demokrasi bavuga bo bashaka ko aribo bayitwigisha mu myaka 40 mu myaka 30. Oya wa Gasore kuvuga ko demokrasi izobiraza wowe urabona ko niyo demokrasi birakunda hamwe barundi bofatanya mu nda niyo demokrasi kaza vuba kubera ko demokrasi tuza gusanga ni hahandi abantu batwagwa n'uwo bishiriye imbere hanyuma uwo bishiriye imbere akaba ari watura izindi nzego zimufasha kandi nitwaza kubishikira turaza gusanga neza ko demokrasi buri ubwa mbere yabaye kuri Rwagasore kubera ko Rwagasore yabaye mushikiranganje yitorowe n'abene gihugu ata kintu cinyangana kimwe kibayemo abene gihugu bamwishimiye iyo mpamvu tuvita niyo demokrasi ahubwo nuko haciye habura abantu bayisasira nyene ngo ibandanye naho ubundi demokrasi yari kuba ibayeho kuva kiriya gihe cya Rwagasore. None ko ndavuga yuko bagiye mu Bubirigi biranka ko bahuza mugabo icyo noshimira na cyane abari ku ruhande rwa Rwagasore nuko bashimiye leta mbirigi babwiye yuko bashimira kuntu yabakiriye kuntu bakoranye inama naho bitakunze ko bagishika kuco bamwe bifuza niho baheze bakagaruka i Burundi bagarutse i Burundi baraja ngaho ariko ikibazo cy'u Burundi cyari cyamaze gushika muri oni iramenya yuko bariko barabimvururu mu Burundi ziturutse ku babirigi byanse ko bahuza rero yakivuga ati yakifata ingingo yo kurungika intumwa zimwe kuraba yuko ivyo bavuga mu Burundi ari byo yuko ivyo bintu by'abantu bavuga yuko bakeneye kwikukira mu myaka 30 karukuri nuko nandi basaba kwikukira vuba karukuri bikabantu itariki zibizo ko zwa gatatu 1960 tigende muturabire ivyo bintu ko ari byo rero nguko nandaga yuko leta mbirigi bamwe abantu bari ku mutwe w'abandi ko bari abantu babi cyane bari abantu batagomba yuko Rwagasore amenya yuko Burundi bwagendewe kandi yabwirizwa kubimenya niho rero abo bantu barungitswe na oni bashika ngaho i Bujumbura hanyuma nyakuntunga Jean Paul Haruwa acarafata bisha uwo bita umuganwa wa Doviko Rwagasore yuko Burundi bwagendewe n'intumwa za oni acafata babandi wo mu mugambwe wa PDC n'ababuyoboka awuha ibyapa byanditse ko amajambo avuga ati harambe oni harambe ububirigi harambe umwami tukeneye kwikukira mu myaka 30 demokrasi imbere ukwikukira inyuma ivyo rero nkuko nari nababwiye turaza kubona umuntu w'umunyamabanga yakunda Rwagasore cyane agakunda n'abarundi yatumye Uburundi bugira bushika ku kivuzo kwa Rwagasore naho benshi mu Barundi tutamunzi niho rero yacha yongororera Rwagasore ati nyakubaho burya twarose abashitsi bimeze uko nuko kibaje Rwagasore avuga oni yarungitse abashitsi baza kuganiriza abarundi bose sindabimenye kwe ivyo bintu byagenze gute uwo rero nawe yitwa Nirikana Bernardo yari umuntu yasanzwe yize kuri ekole dasirita nko Rwagasore yayize mu Rwanda yego rero nkuko bisanzwe wize kuri ekole dasirita ukabandanya amashuri ukacugaruka mu Burundi watushika ukorera leta mbirigi nawe rero yari umunyamabanga abubu bavuga umwanditsi yari umwanditsi wa Yohani Pawulo Haruwa n'abamufasha niho rero yacabaye kuko rukuvuga wewe ivyo inoze leta mbirigi yakora cyose yategeza kubimenya ni wacaza arafata utwo bamubyo bamubwiye ivyo bamuhaye ngo yandike ku mashini agaca agira yari kugira impapuro zibiri
cagira zitatu yari kugira rumwe akagira zibiri rumwe rugenda kuri leta mbiri n'undi arungira wa gasore mu rero niho cyambwa ntiyamara byagenze uko nuko wa gasore wacu yaca hitana abanywanyi biwe nawe akandika ko ibyapa ati tugende gutegera aba bashitsi barungitswe na one ariko amaze gushanga Bujumbura asanga bamaze kuza bariko baraza baje mu nyubakwa bakera barayizi yitwa Pakidasi aho hepfo yari inyubakwa hotel y'ababirigi yari yarubatse yakiramwo abashitsi bavuye mu Bubirigi n'ahandi baje kuramutsa leta ya Mbirigi yari mu Burundi hino bahurira mu nzira bafise ibyapa bavuga ati dukeneye kwikukira dukeneye kwikukira abo kwa Gasore dukeneye kwikukira ubu ibizigaye ni mu nyuma natwe ivyo mutubwira ntavyo dukeneye kwikukira ubu umugabo kubera ko baba bari kwayivuga mu Kirundi nabo bakabaje abantu batumva ikirumi cy'ikirundi ntashaka kuvyumva naho kwa Gasore avuga ati yamara sinshizwe baca twara rero abanyagihugu baza kugira imigomuko kuri yanyubako bita Pakidasi aho hepfo barindire yuko abantu barungitswe na ONU baza kugira ngo baganire bamubwire icyifuzo cyabo niho rero Yohani Paulo haruwa yabona yuko ivyo ikaragira byose bitazobora bimwerera nkuko babisiguye mu Burundi nta basirikare bo Barundi bariho hari ababirigi gusa niho yacafata ingingo yo gutegeka abasirikare bamuyoboka yuko yokwirukana abantu bariko baratera imigumuko kuri iyo hotel yitwa Pakidasi aho hepfo baraheza barabirukana rero ariko babirukana atantuzenye ata muco atajambo ryo kwa Gasore canka amuyoboka bashikirije rero bwaca abari bavuye muri ONU baratembera nkuko bisanzwe ngo bumve ivyo abanyagihugu nabo bavuga niho bagenda rero bagiye gutembera mu Kirundo murazi ko hariho nyene ibibanza vyiratira abantu bagusabye gusamira kwa kayaga baca mu ntara y'Ubanza biti Gihanga baca bahasanga hariho ishuri ryigisha ibyo kubarira abagore n'abakobwa bitakunze ko babandanya ishuri baca bahasanga rero umuntu yatwara akarere ka Gihanga yari umuntu ari umugambwe wa PDC niho rero nawe yateguriye ijambo umukobwa yari mwabo bantu biga ibyo kubarira impunzi uwo mukobwa arafata ijambo acavuga ati banya kuba wa mwaserukiye woni turabasabye nimurondere gukorera ku vyumviro cyabo bantu gusa bakize ati murondere nguza murakorera no kubivyumviro byabatwego muri mu rutoke twebwe ndukeneye kwikukira vuba dukeneye kwikukira mu myaka 30 igo babaswe baravyumva mugabo haraba nundi mushinga ntahe nawe adatamikwa ijambo aravuga ati banya kubaho twebwe ico dusaba Barundi dukeneye kwikukira vuba ibisigaye byose ivyo vuga ngo demokrasi ingwe imbere ngo hanyuma ngo kwikukira vuba ati ntivyokunda ko demokrasi baho tutikukira tubanze twikukira ahubwo ibindi bizi nyuma rero niho byagenda uko baratembera batinda barumva ivyo abanyagihugu bagona basanga yuko ibasanga ivyo abanyagihugu basaba bihuranye nemwe kwa Gasore asaba kandi basanga ko babona ko bari mukuri niho rero baca bafata icegeranyo barakijana baracegeranya neza bagishira muri ONU rero niho yaca igira yiyumvira ko iyo irageranya ibiregwa by'abantu bose batanze irabona yuko abarundi ico basaba rukuye niho yaca rero igirane ifata ingingo yuko yoshiraho nyene itegeko ryemerera Burundi kwikukira muri rusangi mugabo mwari muzi ko Burundi baba n'u Rwanda baba bigize igihugu kimwe niho bavuga ati Burundi n'u Rwanda ivyikukire vuba bafata ingingo yo kwemerera Abarundi nko bari babisabye yuko Burundi bwo kwikukira vuba mugabo bacha bavuga ati n'ubundi tuzobandanya turungika intumwa zigenda kuraba yuko ivyo Abarundi basaba ariko kuri rero niho batinda bakaza baronga intumwa basanga nukuri ivyo basaba nivyo rero sinzi uko bagenzanje imbere yuko no bandanya mvuga ivyo abafashije kwa Gasore kushika kuri iyo ntego uko naba ari cyo bofite ngewe nagira nongere ko ngaho nyene kako kantu yavuze arakanavuze ati bamaze ONU imaze kutwara ivyo vyegeranyo iratwaye ivyegeranyo isanze ko bibereye ko Abarundi boronka inkahe yo kwikukira ikibazo cyari gisigaye ninde aza kubishira mu ngiro ababirigi bari buze kubishira mu ngiro kandi bo bashaka kubandanya
bavuga ko badushira muri demokarasi mu myaka 30. Rero Rwagasore n'abasangirangendo biwe abagendanye babita abashinga ntahe siko babi abashinga ntahe niho bafata ingingo yo kuja kwegera nkuko nabivuze ava Igitega aramanuka i Bujumbura kuko twibuke ko twari tumuco bita phase autonomy twemerewe none harageze Tanzania vyakunze Kongo vyarakunze sivyo mu Bugande vyakunze ibindi bihugu bisigaye n'u Burundi n'u Rwanda natwe rero bitegezwa gukunda kandi Rwagasore twumve ko yari yabihereye kera abigwanira ageze rero ku mpera yuko babirigi badusinyira bakaduha ivyacu akaba ari twe twimenya ego naho kandi nongerako hanyuma twibuke ko iyo nama ije kubera mu Bubirigi muri oni nako bari bamaze kumva ko mu Burundi hari imvururu bamwe dukeneye kwikukira byihuse abandi nabo dukeneye kwikukira mu myaka 30 tubanze tubone demokarasi nekereza yuko abarundi bavuga ngo tubaze ngo tubone demokarasi nico ki demokarasi ni batahura icari bobo ni babarundi nyene mvuge ngo bari bahazi ko no mvuga babandi gufungura nta kintu kimwe cabagora bobo ababirigi mvuge ngo basa nk'abo bavuye ku mutwe kugira ngo bobo ivyumviro vyo bitere bije imbere muga bafise akagwi k'abarundi kabari inyuma kabashigikiye kuvuga iyo nama rero mu Bubirigi yaoni iza kuba kugira ngo yumvirize abarundi ivyumviro vyabo ni kuvuga biciyemwe imigwi hari imigwi ibiri iyo nama yaoni iza kuba iryo kete ryarashitse kwa Jean Paul Arwa baca baragira inama n'abo mu mugambi PDS yuko ivyo bintu bagomba kubihisha Rwagasore ntazobimenye hanyuma iyo nama yaoni bazoyitabe Rwagasore nawe ngo azoze kumenya iyo nama yaoni yaramaze guhera kugira ngo ivyumviro vyiwe ntibishike muri oni hashike y'iciyumviro kimwe gusa mugabo bavuze yuko umunyamabanga mukuru wari umusekretari wa Arwa ni Nirikana Bernard yari yize kwishure Rwagasore yize ko giya sida mu Rwanda basikaye naho bahuri ni kuvuga yaramukuwe kandi wowe kuri carte yiwe yari umupedesi mugabo mu mpisho yarakorana na Ipron kuvuga ngo ivyava yabivuze ko niba Jean Paul aramubwiye ati sohora makete 3 yasohorane kugira rindi je kwa Rwagasore rero niho kumenya niko kumara kubona yuko Rwagasore bamuhishije yuko hagira haje kuba inama yawe ni ku Burundi niko guca bimubwira amaze kubimubwira aramubwira ati burya barake Jean Paul Arwa nawo muri PDC bashaka yuko wowe uza kumenya iyo nama bayita ngo table de Londres uza kumenya table de Londres yamaze guhera Rwagasore mugabo wowe yagumanyije ubutware bwiwe ntigeze abishira hejuru waca agenda ngashwanire Jean Paul Arwa impamvu atayimubwiye oya wewe yaciye arondera babashinga ntahe bavyumva kumwe wo muri Ipron acarafatamwo umushinga ntahe umwe amurungi ku bwa mbere hanyuma acamubwira arumva yamuhaye imodoka yiwe ambwira ati wowe genda ushize ikigoma hanyuma uzorondera uburyo ushiki Dar es Salaam ushikire Julius Nyerere umusabe itike y'indege gushikana i Londres hanyuma udutegurire natwe nitwaza aho tuzoshikira niko kumenya kwiyo nama ya Londres izoba mbere itaraba babantu bo muri PDC baba bamaze gushikayo na Jean Paul Arwa bagiye babona Rwagasore baravuga rero bavuga ati ni kuvuga ngo bamaze kubona Rwagasore baciye babona imipango yabo yose irapfuye ibyo bategura byose birapfuye umva bo bari bazi kutwe dushika muri oni haza kugere icyumviro cyacu gusa nco kiza kuza bya cyangwa Rwagasore ntikiza kuvuga ngo yaoni izo bibonye ko kwikukira ku Burundi mu myaka 30 ubwo nta kindi cyumviro kije kikivuguru mugabo bakibona Rwagasore baciye babona ko icyumviro cyabo gipfuye nako no kongereza rero abarundi twokwibagira gushimira Nirikana Bernardo yabaye mvuge ngo umurundi w'umutima mwibanga ntangere azari ibira Rwagasore ibanga kugira ngo Rwagasore abashe gushika ku ntahe yiwe y'ukwikukira icyo gihe Rwagasore amaze gushika mu iyo nama yo kwita Bedron cyashimye nkuko ndabivuze bose bari turi kumwe mu higaniro
uwo muntu gwa gasore yarungitse Tanzania n'uwo bita Tadesinja uyu munsi Tadesinja uyu munsi niwe yarungitse gwa gasore yamuhaye itike imugeza yaho bita Kigoma aho hirya gaturenze Makamba aramubwira ati wowe ushitse Kigoma ufata train igusikana kwa Dar es Salaam uzi Dar es Salaam cyubwira Julius Nyerere aguhe itike y'indege n'amafaranga azodutunga tugezeyo hanyuma tugeta hotel twe tuzoshikiramo ntazogire n'umuntu n'umubibwira wewe uzokwinumire gusa twe tubona dushitse rero niho yagenda akabikora nkuko yabimusabye niho ashitseyo iyo inama nizobera niho yashika afata hotel hanyuma abantu zenye bagwa gasore nabo bari bamuherekeje ndavuga Albenya Moya n'ugwa Andrea n'abandi niho bashika rero ngo baragenda na Andrea Muhigwa barashika barafata hotel ngo bari basabiye bashitse rero inama ya ONU niho yakorana abo muri PDC n'ababigi babo ati yo wumva gwa gasore kwe tuje twamuheza ati uyu munsi ONU nizayeho icyapa cyuko uburundi kikukira cyangwa imyaka niho rero ngo bazabona Jean Paul Harwariho ari amakete yandika avuga ariko arasigura impamvu yaneshejwe mu Kirundi kuntu byansi kubyumviro byiwe bishika ariko yaranditse amakete menshi abazoyarokenera abanyaza ko azoyarondera bakasoma niho asigura avuga nti twagiye tubona bagasore nabiwe ngo baje akanwa bararitse ngo kurarika akanwa cyawumva muhora muvyumva mu mvugo y'abasokuru bacu ngo kurarika akanwa nyene numva kuba wagororotse ngo bagiye babona bagororotse no mu nama no rero bagasore yashikirize ibyumviro byiwe n'abamukwirikiye na PDC yashikirize ibyumviro byiwe banasigura muzenye ibyumviro bya Rwagasore bibona gutsinda ONU yemerera abarundi kwikukira imbere y'abashingantahe baserukiye PDC n'abaserukiye umugambwe iprona n'abandi bose baserukiye ibindi bihugu byose bisanzwe biri muri ONU Burundi bubona yo kwikukira yo kwemererwa ico gihe cy'inama ya nyuma yabereye muri ONU ihuje izo mpande zibiri Burundi bwashobora gusinyirwa inozenye ibaruwa yemeza yuko bugiye kwikukira vuba yego murakoze niko byagenze dusa n'abaza gusozo icyo gihe kwa gasore bamaze kubemera yuko baza kwikukira nibaza yuko abarundi baba barishimye narabibabwiye cyumviro cya gasore yari Imana umwami Burundi narababwiye rero yuko mu Burundi biratwe yuko uwihenze ugashyira Imana imbere n'ubu murabibona yuko batujya ko basize Imana imbere kandi nivyo mu Burundi urazi ko abavyeyi cyane nibo bumva ibintu rero ico gihe umugambi wa iprona warukiwemo n'abamama benshi n'inkumi n'imisore wanashaka n'abagabo mugabo abavuga ko abagore n'abakobwa nibo bari benshi kubera ko barumva icyumviro cy'umugambi wa iprona Imana umwami w'Uburundi kuko umwana bumva rutanga ibibondo rutanga byose rugira byose urumva rutanga ibitungwa byose biva kuri rero abantu baba mama n'abandi baca bumva yuko umugambi wa iprona bawukunze kandi baca bandanya babayeho bishimye kubera ko bumvise ONU yabemereye baca baratamba baratarika rero murakoze jewe nahise akantu nongera ko ngaho nyene mwumve ko ababirigi bari baturuhije intahe yo kwikukira Rwagasore yakararondera yari ikenewe ababirigi bari baturuhije ati gute icambere ibintu byose nibo babitwara nubwo twari dufise umwami nkuko bahejeje kubivuga twumvise ko mwami atakintu na kimwe yashobora gufata ko nta mutware n'umwe yashobora kugena abatware bose abatware bose bagenwa nande bagenwa niyo leta mbirigi niyo yabagena mu gihugu cose mu kiganiro cyambe twaravyerekanye ko aribo batwaye Rwagasore mu Butanyerera nibo bamutwaye ntabwo ari umwami uravyumva ikindi kigira kabiri kandi gihambaye cyane tutashobora kugenda tudakozeko nukuntu bagomba ko izina Murundi atotera imbere mu kuducamwe imigwi no kuducanishamwe
bisigura ngo ntabwo bari bakenera ko twotera imbere kuko tugiye hamwe mu gifaransa bavuga ngo union fait la force tumaze kuja hamwe tuzotera imbere cyane mugabo bo bose ibyo bashaka baducemwo imice baducemwo amoko wowe uruyu nawe uruyu we uruyu ivyo tubipfe kugira ngo ntitugire iki ntidutere imbere niko bazanye ijambo mu kilatini bavuga ngo divide impera divide impera diviser pour régner bagabure kugira ngo ubatware ushobore kuntu batwara cyari ico ciyumviro bari basanzwe bafise kugira ngo bakigire rero abarundi rero hari mukanya barushe Rwagasore yaje kubakurako no kwita nk'umutwaro wabo bazungu wo kuducura bufuni na buhoro zana magi zana masoro ego murakoze cyane ariko sinorangiza ntabuze neza nyetse n'abantu bafashije umuganwa wa Rwagasore kurondera nta yo kwikukira ku Burundi nababwiye abarundi benshi ntituzirikana uwo muntu bita Nirikana Renarud urumva ko yakoze ibintu byinshi ndavuga uyu wundi twoshimira twiga abarundi kandi yabaye umuvyeyi w'abarundi akongera akaba umuvyeyi wa Rwagasore niwo bita mwarimu Kambarage Julius Nyerere niwe yamubereye umuvyeyi yongera abiri umuvyeyi abarundi no kuvuga ikintu cyose n'atari umurundi ikintu cyose Rwagasore yakenera gisaba amafaranga uyu nuwazanye independence muri Tanzania ikintu cyose gisaba amafaranga yagenda kugitora muri Tanzania kwa Julius Kambarage ikintu cyose rero nico nitworeka kukimukengurukira hari abantu tubwizwa kwa matuni na haza kandi twamatwibuka ndavuga uyundi mu musenyeri bita Gloris yari umusenyeri yatwara diocese ya Gitega vikari ya Gitega yari umuntu umusenyeri yakunda Rwagasore agakunda n'abarundi muraza abantu bibayihebeye Imana kenshi barakunda ukuri iyo umuntu ari mukuri baramukunda rero no wese yego baramushikira uwo ni umuntu twobwiza kudaturibuka niwe muntu ya wa mbere naho data wanje ibyo yashaka bitakunze niwe muntu wa mbere akinge Rwagasore nukuvuga wewe ntigera yoberwa yuko ababirigi bateguye kwica Rwagasore abantu biyumvira ngo Rwagasore ngo ababirigi bateguye kumwica mu 1961 bateguye kumwica kuva kera byatanguye kera kubera ko akiva mu bubirigi bahise babona ivyumviro vyiwe bahise babona ko kubwiyo muhungu kandi we yarumva yabikora yisanzuye kubera ko yari umwana w'umwana nta kintu kimwe yatinya gukora kugira ngo abarundi batere imbere rero ababirigi bahise babibona ni inshuro nyinshi bateguye kumwica tutibagiye ko nujya yari umusekretari wa Ntuzeye wa Jean Paul Arwa yamukingira kenshi yibari nkaho baba bateguye kumutegera mu ibarabara bagashiraho bajya parakomando bababirigi baza kumurasa burya Ntuzeya Nirikana Bernardo yacamubwira ati burya iyi nzira ntuze kuyicamo hariho abaparakomando bagutegere kugira ngo baze kukwica tukibagiye ko na musenyeri yarigeze kumukiza kenshi muga twovuga rimwe aho yari ari mu gihugu cya Tanzania barahamutegerera umva babimenye baramutegera ngo baze kumwica rero nawo kubera ko yagomba kuva muri Tanzania hari umva yagomba kuba ariko akurikirana Burundi abona nta kundi yo bigenze cyo yakoze yari yoberanije yambara nk'abaswahili ashiramwe n'amafini ashitse hahandi ababirigi bamutegerera barahagarika imodoka yiwe baramubaza noneho bamubuze gushikaho banamubaza nta Rwagasore wabonye kandi ari wenyene arababwira ati Rwagasore ndamusizanye inyuma muri Tanzania arabaca karagenda abo rero n'abantu nabone naho atari abarundi cyane Julius Nyerere vrema yarafashije Rwagasore kugira ngo tubone independence twabonye uyu munsi kubera ko umuntu yari kagufasha mu buryo bw'amafaranga atitayeho kuzoyamusubiza cyangwa uzogira gute bari karagufasha igikorwa gikomeye cyane je noshimira Rwagasore cyane ubwa mbere kumwe ari umwana w'umwami atacu yarabuze mugabo akita kuri wa munyagihugu mutoya yakubitwa tizana amagi zana amasoro yakubitwa ikimoko twa mu kiganiro cyambere twavuze ko abantu bakubitwa ibimoko 8 ugakubitirwa imbere y'umugore n'abana uri gusa y'umugore n'abana uri gusa bagukura impunzu zose bakubitirwa bisigura ngo umunyagihugu umugabo bisigura ngo nta jambo ugifise mu rugo Rwagasore rero yaje gusubiza ijambo abo bashinga ntahe bakubitwa ibimoko bimeze gutyo
urumva independence twari tuyikene kandi vyihuta kuko nta mushinga ntaye wo gukubitirwa imbere y'umugore ngo ejo ngo agire ico abwiye abana abwiye n'umukenyezi nivyo kunda urumva bagukubisa uri gusa bisigura ngo n'umugore wawe ntukimuganza kuko wakubiswe n'abazungu ukuvuga bari abantu baraho batagira ico bamaze burya rero gwa gasore ubona abashinga ntaye twambara agahuzu kakadufata tubikesha nde wa gasore kuko umurundi kuri leta mbirigi ntaco yaramaze rero tumaze kuronka independence idarapo ry'ababirigi rikamanurwa iry'abarundi rikaduzwa twaciye abashinga ntahe abagabo baronka ijambo mu ngo zabo naho ubundi ubwa mbere mu gihe ca gikoroni turiko turakolonizwa na leta mbirigi nta jambo twagira yego cyane twibuke ko Rwagasore akimara kumwemerera ko bamurekuriye ko independence uburundi bwikukira n'ingoga haciye habaho itunganywa ry'amatora yo kugira ngo iyo independence iboneke nuko abarundi bagomba kuba aribo bari imbere kuvuga ngo ya leta mbirigi ihave hajeho leta y'u Burundi kugira ngo iyo independence iboneke kuvuga ngo mbere twavuze ko hari harabaye amatora yo mu makomine hagatsinda PDC mugana yo ntiyatsinze ngo nuko ari we yari gutsinda nuko warari imbere muri Prona ari we Rwagasore yari afunzwe kuvuga ngo niyo abantu uzeya abayipfona bagiye kwiyamamaza hari ukuntu wowe ushobora kuvuga ikintu nkuko je niyo twadusangiye umugambo mugabo je ni bari je nyene umugambi uko ndakivuga ndakibwira abantu baravyumva kuruta mugo ugasanga biragoye ko abantu bavyumva niko Iprona yatsinzwe rero mugabo mu matora imvuge ngo y'umushikiranganje wa mbere kubera ko Iprona yiyamamaje na PDC kiyamamaje kuvuga ngo Iprona vyarakunze kwitsinda iratsinda ku majwi 80 kwijana Iprona PDC nayo ifise 200 kuvuga ngo Rwagasore mu kiganiro cya mbere twaravuze ko Rwagasore ntigeze atwara Iprona ngabe ngo ni wo mushefu wa Iprona mugabo yamye yihagarariye ku kisata c'amategeko rero yihagarariye ku kisata c'amategeko mugabo bari muri yo vuga ngo ni watwara Iprona ico gihe yarazi ko Iprona ari Rwagasore yarazi ko atagwa Rwagasore nta Iprona yarazi ko atagwa Rwagasore ntayo kwikukira ntituyironka niyo mpamvu rero Iprona imaze gutsinda Rwagasore niwe yagiye imbere icyo gihe zari tariki 18 z'ukwezi kw'icumi 1961 niho oni yasinyira niho oni yemeza ko Iprona itsinze amatora mu Burundi niho rero Jean Paul Arwa yacagomba kubisikanya na Rwagasore kuvuga kare kuri intebe Rwagasore akayisipira twibuka ko mu ijambo Rwagasore yavuze uyu munsi yavuze ngo hatsinze Uburundi n'abarundi na demokrasi kandi yandi cyo tuvuga ati demokrasi ego twarayironse muri 1993 mugabo demokrasi ubwa mbere twayiboneye kuri Rwagasore kubera ko Rwagasore niba yaratwaye abarundi imisi mikeya imisi 15 yatwaye Burundi abarundi ari bo wamwitore hari umwirabure mu gihugu ca Ghana yaje nabo bari bamaze kwikukira mugabo yara ivyumviro vya Rwagasore yaravyumva cyane kuvuga ko amatora yacungereye neza cyane bituma rero amatora akurikira aba arimwo oni mugabo amatora ya mbere mu bicatumye adatsindwa yari amatora bo bigiriye hatarimo indorerezi mva makungu bituma rero umugambwe w'adasiganwa Iprona utsindwa mugabo amatora ya kabiri yari amatora aciye mu kuri kuko yarimwo indorerezi mva makungu karako kantu nashaka kongerako yego sinzi nawe ari icyo ushiraho ngaho jewe ico novuga nako ndavuga yuko hari abantu tuzotegeza kuguma twibuka abarundi twese abavyeyi bacu n'abandi tutegeza kuba amatubazipfana abo bantu kuko bakoze ibintu bikomeye gose murumva yuko yatabo bantu Rwagasore ivyo yashaka n'ivyari gushika ni ariko vyishoboza we ni ariko vyishoboza kuko urumva abazungu bari bafite imitego myinshi kandi abantu benshi baratwoye imitego y'abazungu none rero Imana ishimwe intaye kwikukira twarayironse ni kubandanya tuyibungabunga mu majambo make igihugu cyacu ico twashaka twarabironse hazigayo tubibungabunga tubigumye tugume mwiragirwa Rwagasore yashaka ama ikindi naco nosaba abarundi bose muri rusangi abo bishunda n'abishobora
nuko amabagize sabone canke bakagoma baza kuraba kukiyago cya Bose TV yuko atabishasha bihari nibaza ko atahandi hantu haca ibintu bishasha vyerekeye igihugu cyacu cy'u Burundi na cyane cyane itunga atari kukiyago cya Bose TV. Hakengurukira rero n'abandi bose bishuye ku bibazo mwe mwababajije. Nibaza ko ari ahantu habaye ukwihenda gato, nibaza ko atari ikosa kwabaye agakosa. Ikibazo babagiye kivuga yuko ahubwo agasore avuye kwiga mu buke ya kiyaje, nibaza ko inyishu yari Kanyinya ariho bagize Kinyinya mugabo yari Kanyinya umutumba na zone ni Kanyinya, intara na komine n'intara ni Kirundo. Rero ubu iyo shuri yarahindutse nkuko bari babasabye kubandanya bavuge yuko ni bayitse lycée Sainte Famille do Kirundo. Rero nsaba abarundi bose muri rusange kubandanya baza baraza gucukumbura barabe ko atavye mwabashiriye ko kugira ngo bandanye bamenye ukuri iyo kwinyegeje na cyane cyane itunga iyo riri. Ongera nkabasaba nibaza ko yuko nabo nyene rimwe na rimwe barumva yuko bishobora gusanga aho dutatomoye neza kubandanya batwandikira de commentaire bagashiramwe atamwari kugira uku bongere badutere n'intege ku ibintu byacu turiko turarondera twongere tubabwiye turondera kugira ngo babimenye. Murakoze katubashimiye cyane je murakoze cyane namwe mweza reka nawe era tubashimiye cyane. Ego turashimira abakunzi b'ikiyago cya Bose TV badukurikiranye. Twari ko tubashikiriza bimwe mu ranze intahe yo kwikukira Uburundi twaronse dufise uyu munsi tubikesha umugabo w'ijunje n'ijambo umugani watari umugani Rudoviko Rwagasore. Nibaza ko ari umuntu umurundi wese azirikana. Umwana niyo abari mu ishuri baramwigisha ngo Rwagasore niwe yazanye kwikukira ku Burundi, kandi tukibuka ko nuko kwikukira bakutubwira itariki imwe y'ukwezi kw'igihumbi 1962 mugabo ico gihe Rwagasore niyo yarakiri yari yaramaze kurenga ukibukamo. Ico ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu w'ubutwari, umuntu yakoze ibikora inka bitari ivyo gukora umuntu wari we wese. Mugabo ico gihe cy'itariki imwe y'ukwezi kw'igihumbi 1961 yari proclamation independence. Bivuga ko independence oni yayibemereye kera mu 1961 baciye bayiprograma kubera ko nyene kuyisaba uwari ari imbere mu kuyisaba yaciye arenga ukibukama hakiri kare. Twibuke ko no mu kurenga ukibukama ababirigi nibo bamugiriye nabi, baramugandaguye nyuma yo kubona ko imigambi yabo yose ipfuye kubw'umuntu umwe, kubera ko barabona atagwa Gasore aba bandi bose bamukurikira nta jambo boronka. Ni saba rero abarundi kwama tuzirikana uyu munsi niba dufise amahoro, niba turyama tugasinzira ata mubiga turi ku mugongo tubikesha Rwagasore. Ego shimere n'abakunzi b'ikiyago cya Bose TV mudukurikirana, mubandanye mugira sabone mupartage ibiganiro byo kuri TV. Nibaza ko bikora ku mitima y'abarundi benshi. Murakoze. Tugushimira cyane. Nawe urakoze. Namwe katubashimire. Murakoze cyane kudushimira. Sinorangiza ntashimiye abakomeza kudukurikirana ku kiyago cya Bose TV kuko tukomeza kubaha bino bintu bimeze neza kugira ngo babandanye bamenya kahise. Burya tute abantu bavutse ubu hari ibintu udasanga benshi batazi kubera ko usanga ko tanto ntibarushobora kuronka umwanya wo kumenya kahise, kandi burya utamenya kahise ntushobora no kumenya nakazoza. Uteza rero kwibanda rero kamenya akahise, mbe vyagenze gute aha tugeze, mbega niho canke siho, canke twarateye intambwe tugeza aha, kugira ngo turabe ko igihugu cacu abarundi bokunda igihugu cabo bivuye muri Rwagasore, bivuye n'abandi bantu bagiye batubera akarorero. Rero nkavuga nti rero nahandi rero uzosanga ivyo biganiro atari mu kiyago cya Bose TV, nibo bakunda kuduha ibintu bimeze gutyo. Ego turabashimiye, kandi n'igihe muzongera kudutumira tuzokwitaba mu kiganiro. Murakoze cyane. Reka tubashimire bakunzi b'ikiyago cya Bose TV aho muherereye hose. Gicari kiganiro tuvuga ku bijanye n'ubuzima bwa Rwagasore, kamubandanye muheza muri hose naho utaha.